bino bintu aho biherera ndi kumwe rero n'usanzwe arongoye no mukino awusobereyemo kandi asanzwe azi byinshi muri uno mukino agira ngo mudufasha mukaduha umuco ego murakoze cyane. Uru rukino mubona mu gifaransa bagwita bita associé ni kuvuga numwereka kuva na kera abarundi barakina umwereka. Uwo mwereka rero wa kera niwo bita lutte traditionnelle ubwo basanzwe hariho n'amarite nka lutte olympique na lutte féminine bituma tuvuga yuko ari lutte associé. Nk'uko mubibona urukino rukinwa n'abahungu rukakinwa n'abakobwa ubwo kuvuga ko abakobwa bakina hagati yabo abahungu nabo bagakina hagati yabo. Baraza kugira rero babereke amatekinike koresha muri urwo rukino baraza no kugira ingene umuntu ashobora kuyikuna iyo umuntu amuteye baragira n'agakompetisiyo. Ego nuko nkibona ko akavura kariko karagira ngira bahava banyerera sino ni urukino rusanzwe rukinirwa kuri tapi ubwo urashobora no gukina ku musenyi no kuri gazo barashobora kurukina. None ivyo navyo ngo nibiki iyo ni eshofema uraba ntibavunana amazosi nicyo gituma batangura kubimenyereza kugira nibagira batana hasi ntihagire uwuvunika. Nk'uko mubibona iyo ni tekinike yo kumuta hasi agaca amugumiza hasi. ubu ni umwereka mbega ubwo nta kuntu wohava usanga uwo muri ko murahura aciye akwiyemeza ko mbona umengo ntibangana ndabera barya bigeme ko mbona umengo ntibangana. Urumva hajya barangana kuko ni urukino rukinwa bafatiye ku myaka bagafatira no ku biro by'abakinyi ariko mushobora guhuza abakinyi badahuza muvuga kategori y'ibiro. Hano rero mugiye mu makompetisiyo hahura abanganya ibiro suvuga ngo babanganya ibiro ubwabo barushanya ibiro bikeyi kuko kategori ibirutanya nk'ibiro nka bibiri gusa bibiri canke bitatu. Nk'uko mubona rero aho n'igihe umuntu atewe karere karya n'umukobwa ingene ashobora kuyivuna ashobora gushyira hasi umuntu amuteye urabona yuko naba ari umuhungu amuteye ashobora kumwivuna yego. Hanyuma ikindi no bamenyesha nuko iyi ntara ya Ruyigi ariho dufise club zitatu za mbere zatanguye. Urukino rwarutanguje aha mu Ruyigi Ibururi n'Ibujumbura. Turafise rero club ya kera aha mu Ruyigi. Abo bigeme nabo nyene barashoboye barashoboye cyane kuko mu ntumbero y'ibi bihe nuko abigeme nabo bijukira imikino na cyane cyane n'iyi mikino twita imikino ya art martial. Barashoboye cyane kuko mu ntumbero y'ibi bihe nuko abigeme nabo bijukira imikino na cyane cyane n'iyi mikino twita imikino ya art martial. Urabona yuko arabamaze abantu babiri arabamariye hasi bose.
ibi rero twashatse kwerekana ingene umuntu ashobora kwivuna ukoresheje uru rukino mugabo mu bisanzwe urukino rwa lutte nta mugore ujamwo nta ngumi ijamwo mugabo urumva umuntu ashatse kwivuna yatewe urumva uba ari kurivuna twashatse kwerekana akamaro k'urukino ingene umuntu aburumenyereye rushobora kumufasha kugira yivune ariko none uvuze ko atamigere n'ingumu zijamwo bishitse ugaterwa naho muba mwavuganye yuko ataza erega uhava usanga waribagiye gutera umugere muraze muranyuzamwo nicyo gituma bashobora kuwivuna baba bashizemo nk'uko umugere cyangwa ingumu igihe utewe ubu rero bagira berekane ni nka competition haba hariho arbitre hakaba hari kwakina abantu babiri urabona yuko ushobora gukweka canke ukagira kugira bakazarandika amanota urabona nk'urya aratsinze amanota abiri iyo agize tekinike amushyira hasi bataza baraharura amanota rero bakaza kuraba uwarushije amanota ubundi nuko rero hano mbona bita sose bibandanya biryoha mu gihe mbona ku rundi ruhande rw'igikombine abo bambaye impuzu zera atigire ntware abo bambaye impuzu zisa n'umutotubeje n'utujire twirabura hejuru murababona bari kumwe n'abamenyereza muri bo harimo n'umuzungu yitwa Hoden Olex kuva muri Ukraine aho murabona ngene rero aho amanota arbitre ataduza ukuboko ko watsinze kugira yerekeye bose tubatsinze n'uyu reka turaba nabo aba basore nabo bino bihangange ngira ngo ubwo murabona ko akavura nikabyoroheje aragiyemo no kunyerera mugabo murabona yuko kubera ubuhinga bafise arashobora kuyikurayo kugira ntagire ntamugumize hasi iyo rero amujyamite hasi amayipore yose ari hasi akamara abo bumengo ko hari umwe yambaye ibirato undi atabyambaye aho ubona bahaba bahuye batangana ubuhinga nta kibazo twasha twerekana yuko kino hari ibirato byago umuhagarikizi ingoranagize ego yanyereye arabibona narinzi ngo niko biteguye kubera akakavura rero uru rukino bambaye izo mayo bambaye mugabo hariho n'ibirato bitegekanijwe ibirato ibyo aribyo byose kubera haba hariho tapi bakinirako rero iyo baharuye amanota uwushije uwundi niwe abatsinze ikizira gusa nuko ibitugu byabo bijyama hasi minota amasegonda 30 aho naho aba amurusha amanota undi acyamujya hasi imisegonda 30 izi pole zo ziri hasi abamutsinze icyo bita partombe bari bita jasi kugira ngo yuko reruma amapure hasi reka turabe uyu rero akirije ukuboko niwe aba yatsinze hanyuma icyo nurangiriza ko nuko nkuko mwabibonye ni urukino rukinwa n'abigeme rukinwa n'abahungu tugatumirira abantu bose na cyane cyane abigeme kwitabira urukino inkino zituma abantu banywana zituma abantu bamenyana bunga ubumwe kandi
bagatera imbere biciye mu nkino. Murumva rero ko mwakoze ikintu gihambaye. Bashaka gukengurukira umugwi urongoye komite ijejwe ivy'inkino ku rwego rw'igihugu, nabo bari kumwe nabo nyene ingene bitanga kandi baturyohereje ibirori uyu munsi. Ibi byose mubona ni ku nguvu no kwitanga kwabo. Bakoranye n'umugwi w'intwararumuri barahejeje barapanga ibi bikorwa, birakunda biragenda nk'uko mubibona. Nabonye iradiyo televiziyo RTBB ni vyiza ry'Uburundi.